Marie Gracia yarasanzwe akijijwe asengera mu ishengero ry'abakizwa. Haleluya. Ngo bose sabageni hariho abaherekeza abandi. Haleluya. Yarasanzwe azimana ariko yaraboshwe n'icacu ubusambanyi, yaraboshwe n'akaboregwe, yarafise abagenzi babi bagendana muri ivyo bintu. Ariko igihe kimwe arahindura aho yasengera araza ngaha. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ati ngaha ni kwitabarira. Haleluya. Bivanye n'inyigisho n'amasengesho acafata ingingo yo guheba abagenzi biwe bose bamutwara mu bibi. Haleluya. Ya nyota y'ubusambanyi irarangira, ya nyota y'inzoga irarangira. Haleluya. Inyota y'ubusambanyi, inyota y'inzoga, inyota ya bya bindi vyose. Abantu mufise izo nyota rero mwikonekte n'amavuta y'igicana. Haleluya. Araza kurangiza inyota y'ubusambanyi, inyota y'inzoga, y'inzoga. Okay. Haleluya. Amen. Akiriyo yaza yumva telefone ya rendezvous, alikuwa nasikia simu ya rendezvous, yaca asohoka mu ishengero. alikuwa anatoka kanisani. Mugabo ubu unye Lakini sasa uretse kuba mu ishengero gusa no muhira ntabitaba, hata nyumbani hawaitiki. Izo rendezvous arazanira mugabo kare no mu ishengero yatera sohoka. Angali huko hata kanisani alikuwa anatoka. Wanda gufashi uza ngine kate simu. Nataka kusaidie Ile kate simu vunja haraka. Izo kate simu zivuna bure. Arashima Imana rero mu gihe cyose amaze ngaha ari yuko iyo nyota yumva yose yararangiye. Ubu unye yumva inyota yo gukurikira umwami Yesu gusa. Amen. Arashima Imana kubw'inyigisho zo ngaha kuko nizo zamuhinduye. Arashima Imana kubw'amasengesho yo ngaha kuko niyo yamuhinduye. Ivyo byose arabishima Imana. Ikindi naco ashima Imana, yaragwaye umukondo wavamwo amazi, aragenda kwa muganga bamubwira yuko umukondo wiwe utugaye, kari amazi yo munda asohoka kuko ayumvije yumva amazi anuka cyane. Aragenda kwa muganga bamubwira yuko bomopera, mugabo acaraza ngaha. Ico gihe umuvyeyi wacu dadi acaravuga ati dufate ku mukondo dusenge dufashe ku mukondo. Sinzi ko hari abavyibuka. Cyenda vyibuka. Yes. Nawe acafata kuri wa mukondo. Umukondo wariyugaye, y'amazi ntakiza. Umukondo umeze neza cyane. Oya ndagusabe komerama Imana mashi yaduhaye mu marayika mu gisagara. Nivyo bamwe nibo bitahura abandi nibo vyemera, ariko twebwe twabonye ikora turavyemeza, tubifitiye ivyemezo. Dufise Imana ikora. Amashi n'akarukeshi kuri Yesu. Operation Yesu yari yangije kweri gikorwa kimwe gusa. Umuvugishi wavuze ngo fata ku mukondo, aratubwira ngo ndibuka ko menga esete avaye ko tujya ku musozi navyibuka neza. Acavuga ngo umwese asengere ku mukondo. Kumbe Imana yari kiyagiye operation. Ni mumvi naye ikintu cyose kuba gitutse ku gicaniro, kitu chote uzasikia kinatokea kwa madhabahu, kikaza ku buzima bwawe, kinakuja kwa maisha ntugisamare, usisubari, uzocakira. uwe unapata. Amen. Uwundi musi naho avuga ati abantu baba barakubitugo, ingine siko kusema wenye wanaumia kumabega baze ngaho imbere. waje hapa mbele. Nawe yarafise ikintu amaranye imyaka myinshi cyane, alikuwa na kitu anameza nacho miaka mingi, yumva ari nk'umuzigo uri ku bitugo. alikuwa anasikia kama mzigo uko kumabega. Ntivyakunda yuko aduza amaboko n'iminota 5, ainue mikono dakika. yaca yumva ugo runtu rumubabaje cyane. Alikuwa anasikia ngo kitu kinamuumiza sana, agoroye amaboko ngo yigorore, nago yumva igwigorora. Doko nigahe yazangaha mu isengero ntivyakunda yuko ashobora kumanika amaboko kuko rwa runtu rwaca rumubabaza.
igihe rero umuvyeyi wacu ahamagaye abantu bababara ku bitugu wakati mzazi analeta wenye wanaumia kwa mabega acaraza aramusengera akaja akamwomba rwaru ntiyamenye iyo rwaciye ubu naho yovuga ati ngo tumanike amaboko isaha yose hivyo atasema birakunda mikono sawa yote vinawezekana. umviriza ari abandi bariko barumviza menga ni miganire Kuna wengine uko nasikia utafikiri ni hadithi. nje nabaravye sanga abantu bari kumenga bari kumva imigani Utafikiri kuna watu uko nasikia hadithi. burya umusonga utaragufata niwo menya ingene ubabaza umunsi ugufashe numenya ingene ubabaza ariko sha wakuvuye kuraza urashaka kwibaga ko wigeze kugwa ibavuze n'ivyo Imana yakoze kuri we Haya yanasema